akaba ari penalty bakaba bananiwe gutsinda bagira batandukanye n'ama penalty. Ndabona ni Olympic Star bagiye gutangura gutera. Isaac Niyonkuru akaba ari wagiye gutera. Niyonkuru Isaac akaba ari wagiye gutera penalty ya mbere ya Olympic Star. Reka turabe Isaac Niyonkuru. Isaac Niyonkuru. Niyonkuru Isaac nimero 27 wa Olympic Star wagiye gutera penalty ya mbere. Penalty ya mbere ya Olympic Star igiye gutegwa na Isaac Niyonkuru. Niyonkuru Isaac arindira uruhusha rwa arbitre. Arbitre yamuhaye uruhusha. Reka turabe ritangura. Reka turabe Niyonkuru Isaac. Reka turabe. Wapi kabisa. Wapi kabisa. Olympic Star penalty yabo ya mbere bakaba yushije. Niyonkuru Isaac akaba yushije penalty. Umunyagol Laurent Sakum akaba yayikuyeyo neza cyane. Akaba yayikuyeyo. Reka turabe ni Musongati abadefenseur gusa. Musa Mujyango nimero 4 nawe akaba agiye gutera penalty ku ruhande rwa Musongati. Reka turabe arindiriye uruhusha rwa arbitre. Reka turabe yateye. Wapi kabisa. Wapi akaba ateye poto. Umupira ukabugaruwe na poto. Musa Mujyango akaba ushije penalty. Akaba ataye ekipe nimwe iratsinda penalty. Penalty zibiri zose za mbere zikaba zihushijwe ku mpande zose. Reka turabe ni Parfait Iradukunda Parfait waje gutera penalty ya kabiri ya Olympic Star. Parfait Iradukunda reka turabe arayitsinda cyangwa se iramunanira. Reka turabe urushaka rubite kwatanzwe. Wapi kabisa. Ibintu hano bitwengeje cyane. Iradukunda Parfait nawe aritwenze kabisa. Umupira ujishije inyuma. Bega abakinyi b'ibitangaza. Abakinyi b'ibitangaza. Reka turabe. Akaba ari Abdi wa Musonga tujye gutera penalty ya kabiri. Reka turabe arayitsinda canke. Reka turabe yateye ndani kabisa. Musonga ati penalty imwe Olympic Star ubusa. Reka turabe abafana bango bamaze kwitahira. Ya mbega urukino ni Manoa agiye gutera penalty ya gatatu ya Olympic Star. Ndabivuze ko penalty zibiri zamaze guhushwa. Bao penalty ya gatatu ya Olympic Star ikaba yinjiye. Imwe kuri imwe. Penalty ya Olympic Star ya gatatu ikaba yinjiye. Ubu ni imwe kuri imwe. Reka turabe penalty ya gatatu ku ruhande rwa Musongati. Reka turabe
nziza cyane ikaba yinjiye. Penalty zibiri za Musongati kuri mu ya Olympic Star. Penalty ya gatatu ya Musongati ikaba yinjiye neza cyane. Reka turabe ninde, ni Okonkwa, Akimana Okonkwa agiye gutera penalty ya kane ya Olympic Star. Arayinjiza cyane. Reka turabe penalty zibiri za Musongati. Musongati bati umuji wacu mushobora kuwufata. Musongati bati mushobora kudufatana umuji wa Gitega. Gitega irafatwa cyane. Reka turindire, ni Okonkwa Akimana aje gutera penalty ya kane ku ruhande rwa Olympic Star. Reka turabe yateye bao kabisa. Penalty nziza cyane, penalty nziza cyane. Zibiri kuri zibiri. Musongati bakaba bagiye gutera penalty nabo nyine ya kane ku ruhande rwabo, igiye gutegwa na Kizigenza Musoni Alon akaba agiye gutera ino penalty ya kane. Reka turabe arayinjiza cyangwa arayihusha. Reka turabe, arindira urusha rwa arbitre. Reka turabe yamuhaye urusha. Reka turabe Musoni Alon, penalty nziza cyane. Ça c'est contraire. Penalty zitatu kuri zibiri. Reka turabe penalty ya nyuma, kuri Olympic Star. Penalty ya nyuma agiye gutegwa na Mustafa Irakoze ayihusha. Musongati bagurukira mu birere. Reka turabe hano ni Mustafa Irakoze agiye gutera penalty ya gatanu. Penalty ya gatanu ya Olympic Star igiye gutegwa na Irakoze Mustafa Irakoze yitegura gutera, yamuhaye uruhusha. Arbitre yamuhaye uruhusha. Reka turabe ndani kabisa, ndani. Zitatu kuri zitatu. Reka turabera amahigo ya nyuma kuri Musongati. Uyu mwana Nduwimana Frank. Reka turabe umwana akiri mutoyi cyane. Reka turabe nimba ahesha itike yo kuja muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma ekipe ya Musongati. Ayinjije bica birangira. Reka turabe nimba yige Akimana na warokora ekipe ya Olympic Star. Reka turabe ya mahigo ya Musongati. Reka turabe Nduwimana Frank umwana mutoyi cyane. Reka turabe Nduwimana Frank yahawe uruhusha. Reka turabe yo bawo kabisa igitsindo. Penalty nziza cyane. Nduwimana Frank agumisha muri course ekipe ya Musongati FC intambwe muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma hamwe na Flambeau du Centre. Amakipe abiri y'Igitega guma mu rukino, aguma mu ihiganwa. Olympic Star cyo kimwe na Atletico Niwere Academy basezera ihiganwa. Bikaba birangiye. Abafana ba Musongati baranezerewe cyane ntiworaba. Bakaba banezerewe. Ibintu byiza cyane hano kuri stade Ingoma y'Igitega. Ibintu byiza cyane. Reka rero tubashimire cyane mwese mwariko mwadukurikirana. Yari Iwacu Top TV. Mwijwi rya Jean Paul Dunia-Lomonde. Kuri kamera yari MC Mango Mwembe. Reka ndabasezere naho ubutaha mugiraho mwubahwe.